Mfise arazi ubushobozi bwanje mfise muri hip hop. Arabuzi neza 100% noir blanc en couleur. Ego. Arazi impamvu atonyiteza ngo kubera hamwe yokwihenda d'abord ka dramatique mwiciraye. Urumva aba peti narabatora Mfise ngo chaha. Fabiro vurihe ingo chaha. Bose narabashira muri studio bakingorongoro bose. None umva mwene hip hop yarindi. Mwene hip hop yarindi. Wewe sawa rero. Oya nta kibazo je mpamagaye no mwitabera mu ndirimbo gusa nuko ingwana nuko karere we yocihera. Yocavayo ninjira kandi ashaka kuba umunyamuziki. Urumva ntiyokenera ko twokumva simbizi. Oya arabizi neze ko duriye mu ndirimbo yuko no mwina. Kandi hari n'ikiganiro wigeze kuvuga yuko utakeneye kandi gusubira kuvuga ivya Bface. Ko Bface urabona umuziki we aragabanutse gatse ko Bface burya n'umuntu yakora ibintu bisa na rap. Ibyo asanzwe akora. Ego. Mugara bivamwe acagenda gukora ibintu bisa no kuririmba. Mugabo navyo nurumva n'ingorane. Mugabo urumva novuga yuko pour le moment muri 2025 hip hop yara wapi. Niki twist dealer, yes twist killer, hustler, Hezbollah nura fair killer. Kwipindi chihebe nk'inyana n'icebe Taliban yemewe nyumva cyangwa ndebe so nk'urusoro kuva kera umusoro ikarami pepa wosora niga je nawe umwanga mfise droit yo kugara aho nsanze niho nsiga kuko nshatse no gusiga. Uno munsi abantu bacumviriza imiziki isi yaramaze guhinduka uno muziki ukuja makoro ubu isi yahindukiriye kirisese mama ejunga mutaiweza ama ndutayilamba umba isi yaramaze gucurikwa. Yes, bakunzi ba Yaga TV, murameze fresh nizere ko mumeze neza ku mpande zose z'isi. As you know, call me, my name is Alvin Gucci, Janjalao, sharpshooter, the morning star, all the way from Burundi, Bujumbura. Welcome to my professional game. Yes, sir. Bakunzi ba Yaga TV, behind camera every day muba muri kumwe na Mr. Vibe. Abahama image ameze neza cyane. Ndi muri quartier twovuga yuko ushobora kumuronka umwe mu ba influencer, umwe mu bantu bakomeye cyane asanzwe azi utuntu n'utundi muri industry ya 257 eka ndetse no muri vyinshi bihanze igihugu. Uyo nawe ninde? Ni Simbizi wasema vumba umunyoni. Tumusanze ahantu bahita muri Cyarama community saloon. N'abadasinzira twamurondeye sana ariko rero twace dushima kumusanga muri salon. Urabona ko bako bamugira fresh. Ari ukuntu mani mbura umwanya mani gasanga sigenza n'umwasaye. Wari wabereye ijisho abarundi benshi batandukanye ndetse n'abandi bari hanze y'igihugu, aho twovuga yuko wewe wari nk'ijisho giwabo kuko wari wishikiye mu kibanza twovuga yuko mwashoboye kutwereka ku vy'ubutare. Ubutare. Mu majambo make mu ncamake vyari meze gute? Bo urabona twebwe hari ukuntu menga abantu muri entertainment menga ivy'igihugu ntibituraba. Mu gihe igihugu gifise imbona kazoza kiriko kirakoreramwo 2040 igihugu cifashe. Mugabo jewe ku muvuduko mbona sinibaza yuko hazogera 2040 twifashe, ahubwo twashaka gushika 2040 duteye imbere. Dufate nka jewe nk'ijya video na posting nakoze vlog. None ukora amakuru ya vlog. Wo postinga vlog kuri RTN. Kiragoye. Urumva buravuga je president nagenda avuga je nguma ndagukorere vlog. Uravyumva bras? Kandi rero gitangaje. Je sindaba ngo na telefone mfise. Je kire important n'amakuru, aka telefone kanje mfise nesaka. Kandi yaje uri gufatisha telefone? Inga, ndayigure singinga shaka Samsung kiwanje zingaga. Mugabo ivyo ndiko ndabona neza icyizere cyejo. Nambu uno munsi Etats-Unis ari Etats-Unis kujya uyibona. Uno munsi ukabona ama building ni yubaswe ubu. Ni ibintu vyubaswe kera abandi bagenda gusabongereza kuvyari bisanzwe bihari. Kabisa. Rero uno munsi rero iyo mbono je naragenda yereka abarundi. Man dufise umu president atari njyaje. Yarababwiye ati ibi biboro mubona ngaha. Ego. Nivyo bizozana amafaranga yo kubaka amahinguriro yavyo. Kabisa. Igihugu kiremera kikagurisha ibi Brit. Uravyumva? Ama devise avuyemwo
niyo aca baba bamaze kubiharura niyo azoza kubaka amahingo amarafineri ibiki byo gusobora kuza barahingura kumza tudandaza ubutare bwamaze guhingurwa neza mugabo no munsi arabamesha bafise nyine uburafineri buto buto bagerageza guhingura ubwo bashoboye mugabo fendofe azogera n'igihe nivyo twigera ko muri yo mbona kazoza nivyo rero jewe ncamvuga ati je uri nzu mbona hajya ayo makuru nayabonye ndaza nkayasangiza abandi n'abandi basani turi kumwe turi muri entertainment nabone bijya birabahereza ingufu abanyarwanda ari ukuntu baciye bazana gatusheka umuziki wabo utanguye kuvuka ibatangiye kuvuka aba Medi ba Debene n'abandi Karabasasa cyaza nawene akora umuziki ubirukana rero kuva ico gihe rero hip hop yacimera nkigenda iratinga uvuga toye gushika naho rero n'abandi baririmbye urumva bisanze hip hop atagacira ari kandi hip hop ari uwo muziki umeze fresh mugabo urumva novuga yuko pour le moment muri 2025 hip hop yari wapi kabisa hip hop ni muziki umeze fresh ariko simbizi wasema vumba nawe ico gihe wararapa juko narapa ni nkuko nubu ngene no bandapa je sinarapa kinyamwuga jean kuvuga ati umuziki ni wo mwuga wanje oya wabikora passion ya ikintu nkunda nyene nubu iyo bishise ndaja muri studio nonga ndafite turirimbo tari duke kabisa yego ariho post yawe umengo nigeze kubona uposting uvuga yuko nama numva ngo mwama murapa uturapa utu hip hop twanyu utundirimbo twanyu mbe murazi jewe noja muri studio nkarapa muziko mwo kwiruka nyene none uwo muraperi wa none byari nuzinga ntiyanditse urabaza bifese kera azi ko umuraperi akazero yahereza muri verse zose ego sawa reka ndakumvisha ni gatoya urazi ko umuraperi mwene umva ukaze muri bose araza ngo simbiza toya kanda kumbi nta copyright irimo kanda kumvisha kano karapi nacenda gatora twakaririmbye muri 2013 yaraba kubona ubu akibaza yuko urabona rap na pigme urumva oya yari indirimbo mgamwe mashashira indirimbo nari nahaye ama verse ba bifesi ba small dog ba kingorongoro ba Fabirove atangura verse ya bifesi dawo Chakau Brau Bifes American podcast yateke hip hop biri hejuru no mu Burundi turabishaka hip hop bibe hejuru one in the Bifes on the floor no kuri hop kuri rap je muri shop and nobody can do Bifes nizoje ndamuhuza nandu bonye Nabakingorongoro bose bendirimbo yanje bayirimo Badagari ekasindaja mukuramwe Atanja no pigmela Ubiza ni mistari babwa Nahura ngo dufe hamwe fatikara mu wandike darabona siste bashite mwibabara pigmeninde boni venda n'umugura vumye bana bato bamwe kaninje rero Niti Driss Dealer, yes Driss Killer, Hustler, Hezbollah, Nura Fair Killer Kwibindi chihebe, nkinyana nichebe, Talibani yemewe nyumva cyangwa ndebe so nk'urusoro kuva kera umusoro ikarami pepa ngosora niga je nawe umwanga mfise droit yo kugara aho nsanze niho nsiga kuko nshatse no gusiga aho nsanze niho nsiga kuko nshatse no gusiga ico gihe hip hop urumva abapeti narabatora bifesingo Chaha Fabiro vurihe ingo chaha bose narabashira muri studio bakingorongoro bose none umva mwene hip hop yarinde mwene hip hop yarinde wewe sawa rero umufana ijya ndirimbo nka wewe usanzwe kandi uri n'umuraperi wayakiriye gute Bo yandi mbona yakiriye neza gusa nuko harimwe amantu zenye harimwe mu ofete urumva bifesi yagombye gusa kuririmba n'abantu ntigeza kontrola n'amajambo bari kwaririmba
Irya ndirimbo hamwe abaje kuririmba nk'amabifu abazanye n'ingorane ngabo ni bon tout ni vyiza guhuza abaraperi benshi. Ariko kijya kintu hari abantu benshi babishimye bavuga ni twari tuzi yuko aba baraperi bose bakiriho, ariko Bface akoze ikintu gikomeye. Bariho bamwe bariranze barabihevye, bamwe baragiye Serbi, bari muri ya ndirimbo nyene. Mugabo nuko tu mugabo ofete baraca hari kubera babonye ibintu bitabinjiriza no shaka bigende gute. Rap nta n'umugore gitanga, ariko kera basi bararapa basukaronka n'urugore rufise amafaranga. Ubu byaraheze urabona na Bface yabihevye. Ni nka Kiriku ryari yavuze yuko yabonye abandanyije rap ukoze rap ngo nta n'abakobwa ngo nesibe ndakubwiye none nta n'abagore gitanga. Nadiri uyu munsi Bface ya postinze avuga yuko remix y'umufana part 3 ashaka Dramati na Fabilove na Semavumba. Abono maze kubona iyo post Mavumba yuko ukenewe muri part 3. Ayo mazina ko aratatu buga niyo aha credit Bface. Baza yuko Bface yataba Dramati ko hatanguye ari Fabilove aramubeshaho basi nabuja basi kwa Cristiano na Messi. Cyo kujya kuri game muri Tanzania hari umyaka Diamond ari myaka Diamond yogera kuri Alikiba maka tu vois. Rero Bface yaramaze gutawe ino game. Agane nko gushima kuko Bface urabona umuziki we waragabanutse gato, ko Bface burya n'umuntu yakora ibintu bisa na rap. Ibyo asanzwe akora ego mugara bivamwe acagenda gukora ibintu bisa no kuririmba, mugabo navyo nurumva n'ingorane. Bugira rero Bface ikintu kimwe cyamba inkingi zimuzibira n'amazina y'abantu yamagomba gukreya ko bafite n'ingorane nawe giragumariho. Urumva yakoresheje ajya amazina kugira indirimbo yiwe igende. Oya sindirimbo ni kugira Bface agumeho, avugwe izina rigumeho nk'umuntu wari kumumbaza. Ayo bana yuko guhera muri 2022 Bface yaratunzwe na Dramati. Kandi hari n'ikiganiro wigeze kuvuga yuko utakeneye kandi gusubira kuvuga ivya Bface. Wa mvuze ati yaratunzwe na Dramati, ega n'ubuvuze kubera yagize. Urumva umuririmbyi abo muririmbyi mu gihe bari karavugwa. Urabivuga urazi? Ego. Iyo utari kuravugwa urumva ntazi n'ubufise nta bugaro ushobora kuronka. None amazina yatumye Bface aguma muri circulation yayahe. Nene si Bif amazina si Fabilove. Yari Fabilove agacaza Dramati. Nizina Semavumba nawe ajarandenganya kubera jewe namubwije ukuri iti banavuga je Dramati turi mu vyunguka. Ndewe nupoesha mugaca acavyegereza umutima bishiramwe inzigo mugabo nta ngorane. Muga nanje anshira cyo kimwe nabo ni bono kunshimira kuko ndatumye abaho. Mu bantu bamutuma ronka ubugari, abantu batuma ronka amakonzeri, mu bantu batuma ronka igitoro. Niyo mpamvu ndi no mu bantu batumye nabo baraperi bashobora kwizera yuko projet yiwe iri serious bakaza kuyitabamo. Kora se umuntu ari wese atari je yose Mavumba nashobora kwegeranya basani mirongo. Na wundi muntu bigira byoshobokera. Jana banje ukumvisha ko ajya apeti bose nabahamaga. Target ya Bface kuririmba indirimbo imara iminota 21 kuri Simbizi wa Semavumba. Kijya kintu wacakiriye gute? Byari ko ari fresh yo ayiririmba ari wenyene akaririmba indirimbo ya 21 minutes nagohereza koraba abantu 30. Vote nakuja na imba visi yake. Hageni ashaka indirimbo y'amasaha ari none se umuntu kuza kuririmba verse yiyo yavuga ati naririmba indirimbo yiwanje jenyene iminota 21. Ayo majambo yari kuyakura ya mifuta ririmba nama point bank nange bisikiriza. Rumba Bface yarabuza amajambo aririmba niyo mpamvu yifashishije bajya barapera. Okay, imisari yiwe basiniya mufutu w'inkoko nukora kugisiga siyo migani iyo ngo umugano usiguri ngo what maze Mr Vibe umugano urabyo sigura wapi waya nta kibazo je mpamagaye no mwitabera mu ndirimbo gusa nuko ingwana nuko karere iwe yocihera yocavayo ninjira kandi ashaka kuba umunyamuziki. Urumva ntiyokenera ko twokumva Simbizi. Oya arabizeze ko duriye mu ndirimbo yuko no mwina. None ko cyo roza kuri mama bike ngo maki
ivesi gusa noshiramo gusa bitarimo noririmba ngo superbat gusa kaza amabati ya superbat aho sawa kandi bari punchline kati nk'abariko bakurikira kino kiganiro hari igihe ubona avuga iryo terabwoba simbiza afise arabizi si terabwoba ni nguvu mfise Jesse wese nakubwiye ko Jesse ni comedy je ndakomeye ariko vyatumye hip hop heba nawe hip hop urayirekeye abapeti je ndakubwire bro je ndarakora umuziki uwo muziki nakora den kunca mbona abapeti baza bawukora kujya ngene nawukora je nakora hip hop yiwanje mu imanja mbona abapeti bitwa aba 90 yego haraja ba DJ Prince haja ba Ovadu kandi baza bari ku mapiste ngene jewe nariko avuga ati no ko ndinze ndonka abapeti n'inspira baje gukora umuziki nko nakora je lese hari abantu barimba ngo my definition umucanwa agenda watsa kuko mba nzi ko nza kuwota Isidris umurongo ndaca umuswe utambutse nkahinduka gace mbonera kure nyayo mvuze mwese ntindiyo good news ngiyo ku TV ni radio iri mistake twandika za 2013 kabisa menga imbonera kure ijambo imbonera kure muri tangiye kujya hit uvuba cyo twarikoresheje kera ndazikumvishizo amuri definition ya urayizi urabimbaga braz ego bonera kure yiyemera nta mikino nta gufina nta gutona iwanje nta santima ndakuguna nkakumira nkagucira pu mwi game diso nta kapa na draw ni mama we ngomba kugarukana muri ibyo bintu nica abantu bifesi yipange we no sinje kumukura man bifesi no muharazi yavuye matongo na hantu kure hava utari bwita casterite sivyo iyo twamye kubupima turabubona guki niyapfa bro urumva hari ama complex bifesi ntiyisumba ntiyipfuza gusubira kuja mu binombe kuza gucukura baze ko umuntu acukura ubutaringe nabasi sa n'umurobihirima niyo mpamvu ntiyifuza avuga ati yaramaze gushika mu muji barambara agashapo akisiga akadeodora abona ati ubu kwera umuji ko namaze kumetriza sigaye nambara arjanga atazi atahora ndazi ari je nahora ncukura ubutare bakoramo arja hariya ikano niyo mpamvu atofa kuyiyegereza imatongo ati nsubirayo bifesi arazi ubushobozi bwanje mfise muri hip hop arabuzi neza 100% noir blanc en couleur yego arazi impamvu atonyiteza ngo kubera hamwe yokwihenda d'abord ka dramatique mwicirayo ka dramatique karapere kabi DJ dramatique mwicirayo Fabulov yo mwicirayo ko yoza yakani jeho no murandura kwa hari n'abantu batazi ko ndumuraperi turabyo bo kumva ko no mukubitira iyo vesi no mukubitira iyo flow hamwe wenyene na career ikihera naho narabiharura ati simbizi ndamuzanye muri bino bintu uko ndamuzi abari kibazo umuriro nta maraso mabi mfise ndafise amaraso yo gukundwa n'abantu baba hari abantu bafise ibiraso nyine usanga bizi ibiraso bimeze ukuntu afise amaraso ya vere kabisa yego simbise je urumva aravuga ati iyo fan base reka nigumanire abanje kumana biwe kwe nabana yazaravyo ngo intare ziryamye simbise kugira turangize umuziki wa hip hop yego bo bikora gute kugira nawe nyene ufatishe nka kera duharuye mu baririmbyi n'aba hip hopers tuzoze turabaharura kugira umuziki ushobore gupambana hip hop ishobore kugenda neza bisaba asubire kuboneka ama challenge atuma baraperi baronka amasoko buyu no musi umuziki aho uri kuraja mu byashara sivyo urabye n'aba petit ba El Pro baragereza uko ya rap mugabo na rap bakora agerageza ikaba rap bitambika ukuntu ushobora kubuzwa mwibare ushobora kugira ihe kwera umuziki wamaze kwimukira mu bintu mwene ivyo abantu bamaze kuvuga ati indirimbo yanyitabuzwa mwibare ufite umuziki wimukiye mu kabari amafaranga asigaye ari mu kabari impamvu je n'umugore waramvuruga iyo yumvise ngo ndi mu kabari gani amafaranga nanagiye mu kabara abana banje buca bajya gura ngo urumva ngo umunywe inzoga bakati none gasha ko ari amahera ari umuziki niyo wimukiye nanye ndi muri entertainment ndi mu muziki bisaba nje hehe mu kabari jewe sindi nka Mr Vibe mu pastor bonye ugwagwa ndarunga mbonye umugori gori ndamena bonye uwingwe ndamena ariyo nsanze ari uwingwe uri kuradandazwa umugori gori nuwo hoko gwikire urabyumva umva umuziki wimukiye mwibare bisaba rero ko urumva
abanyambono uvuga yuko abaririmbyi babeshwaho n'umuziki benshi umva n'abantu bakora ama live karaoke karaoke urazi ko zibera mu ibari. Rero imiziki yagiye mu byashara yagiye muri business. Rero no kuraba neza yuko aba rapper nabone kugira umuziki ushobore kuza basi yafume haba ama creation na nk'ubu d'abord turafise nka iga super beat sivyo kugira rap igaruke n'imiburi buri hoba nk'aba boss ashobora kuvuga uti naje nkora ibi nka super beat izotanga imodoka navuga bati bagenda bahaye imodoka ngiyo ngani muyikorera amabato Rushogiye barapere bo kandi imiziki ya rap yosubira muri ma studio kandi ubona aba producteur bakora ama rap basigaye ni bake ni gigabit wenyene no producteur ashobora gukora nyene beat ukumva ati ni hip hop ari n'umuntu ngeze kumvisha indirimbo nyenda usaka hip hop ngaha vraiment kandi unakumvisha vimumva nyene ko karyoshe vraiment kakera nayirimbye ubuvuba waratsinye kuyishira habona none gashibaza ko ari ndiyo unayumviritse kandi wiyemera yuko ufise amaraso meza mu ibihe bro ibihe menya gore none ngino ndirimbo ivuga ijo n'ubuhinga baza ko ari ndiyo ivuze ndirimbo ngizo namaze kuzo bari indirimbo byoshe ariko biboneka nko kumengo waratsinye kuyishira habona oyakwera ama message abaremo soka kwika indirimbo ati ndi mwidirisha ndabubwiye gato katwumve kidogo bona mboneka nzabira mwidirisha natinye kwatsa nitara bona ubuyoba mayobera ibyo mbona utabona nibara bona amasomo nabigwa nako bapambana ariko babayeho fo bona ubuzima bubadugira ko atagahemba takarusho bona ubushobore mu ipangu ibitira bikwiza umwimbu slay queens baye kwipigu n'ababosi bategwa amapingu mbona no OG feka ari dori abaronutire bacimena kwa ndori nimvuga kuri zivuzwa amahiri mbona fake prophecy the man money on their ministry no entertainment no industry mbona banywa umuti urarura mbona bawumira urumva imiziki nk'iyi ni umuziki uvugije abwira ngo kiye nanjye ntinya kugira ni umuziki uvugijwe many day of playing isi yo hit nta cyizere ufise ko yoba na hit oya mvuze uno munsi abantu bacumbiriza imiziki isi yaramaze guhinduka uno muziki ukujya makoro ubu isi yahindukiriye kirisese mama ejunga mutaiweza ama njutayilamba umva isi yaramaze gucurikwa rero wowe uzana ibintu biri serious ngo muri ko yarimba ngo imiziki ngo kubaza amwe amajwi ngo professionnel burebure ngomba kuririmba nyene bumva ati uno munyamuziki iyi ni texte iremereye nyine kuvuga ati umujama yaririmbye kweri kabisa majambo ibyo hakuna byagahita igenda bigaburire so ubasaka bumve kirimbo kiri bizarre ni cyaye numvise umutu yandi bitwa muhutu muhutu baririmba gute baririmba gute yandirimba garabazaza babise nyinshi ziri hit umutu yarimba gute na ibra watoto wananukia perfume nasikia baby ni chumu alafu nishike umutu haujui nishike wapi nkora nishike nivyo niyo mpamvu muca mutinya namwe gusohora indirimbo zanyu ngo gutinya no kuzica ufumu yigarda ukazisohora igihe isi yamaze kuja ku murongo no ugenda urayizana bukebuke isuka yizana bukebuke barapfuye uno musi urumva umurimbe ko arishimira ingena ngo amabure menshi y'urumogi simbizi reka ndabishima agasanga umusani aragiye muri studio akareka n'amahera ati bro bagenda ronse yidi munango gushya bwirindi he ariko arishimira ku mabure ati je nacome mabure twacome musokoto
urumva rero niyo nzira yonyene dukreye ivyunguka tubishiraho umuziki wonyene uzokwiduza mbwa mugata vyunguka dukreye tuzokwama turuko nyene reka ndagushimire cyane Simbizi ndagushimiye cyane boss kabisa